Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanye gukurikirana ibiganiro bya Kazoza FM. Uyu ni wa mwanya mukunda gukurikirana ikiganiro kuziko mukurikirana imisi yose kuva ku wa mbere gushika ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha 1 n'igice z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi dukurikirana cya kiganiro kiri muri wa mugambi ndatira nanje, umugambi wo kurata abahinga b'abarundi n'abarundikazi bakora ibikorwa by'ubuhinga mvabwenge. Ubu rero twaravuye no muri studio nkuko tumaze imisi mubibona, ubu turi Gitega twaje guhura n'abahinga bakora ibintu bidasanzwe tumenyereye canke twama twumva mugabo tutazi ingene byatanguye n'imico n'akaranga bijanye navyo. Ego ndabibutse yuko rero ikiganiro ndatira nanje gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya hamwe na Africalia. Uno munsi rero sindi jenyene ndi kumwe n'umugenzi umenyesha makuru yaje kumfasha kukiremesha, nawe ndamuhaye ikaze. Murakoze cyane Reno kumikaze kuri micro no kuri kamera za Kazoza FM. Nitwa Siriake Ndayishimiye, benshi banzi nka Jay Winner. Nkora muri radio Buntu iri mu ntara ya Ngozi. Ndishimye kuba hano muri kano kanya. Yego urakoze cyane gose. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego reka tuwe ikaze rero n'abashitsi bacu batugendeye no munsi, turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Yego me murakoze. Yego. Natwe twaje kubagendera kuko mwaduteye akamo. Twimvira muradukunda cyane. Yego turabakunda cyane. Yego. Akazina? Twagira tubaha akanya rimwe dondore. Jewe nitwa Mbonimpa Sylvie. Nk'abantu bo muri komine Bugendana. Mutumba mwurire. Ntara nziza mukuru wa politiki Gitega. Cyane gose. Namwe? Je nkuko bisanzwe nitwa Banyitangowe Maria Roza. Nkabamva kugacimbiri Murangara umutumba mukuru wa mwurire. Ni komine yacu nziza ya Bugendana. Tukaba twagomba kuganira ibijanye n'imico ndanga karanga y'abapfasoni bo hambere, ukuntu bashobora gukeza nk'umuvyeyi mu kayego, hanyuma n'akandi kantu babakezamwo kitwa bakita ishaza. Mugabo tugiramwo twose mugabo turashusha muga ntiduse. Nziza cyane. Nkuko rero baza batanguye kubivuga baravuze yuko mwakeza umuvyeyi canke n'ibindi bintu byinshi by'imico ndangakaranga biciye mu kayego. Hariho n'abakita ngo akazehe. Mbega mwotu yagira duhereye nko kuri Sylvie mukatubwira mbega akaze munavuze akazehe uyu munsi canke akayego abashatse kuvuga iki? Ambo abigira kuko abanezerewe. Aba kandi abona mu maso y'ibintu bimunezereye. Yego. Cyane cyane umuvyeyi yaje yibarutse ukaza kumuraba. Aho hambere nivyo bakora bamukeza bashimira Imana ko yarayimusimbishije Imana. Yego. Yego cyane. Aho rero bakoranije ibicumbe birunge ko barafungura. Inzoga z'amashaka bariko barasoma. Yego. None akazehe nakaririmbo namazina niko kayego. Bakagira barakaririmba canke barakavuga canke uraririmbo witabira kitabira. Yego. Handi hatudabata. Yego. No kuvuga ari akayego kakoreshwa gusa mu gihe hari umukenyezi Imana ateteka kwibaruka. Canke nk'umukobwa yagiye kwabirwa. Yego. Urabona yaca abiwabo baje kumuraba yaraye ashinze ubwiwe. Hari naho yavuga n'ibintu byo gucoza sebukwe canke nabukwe. Hari akantu bavuga ngo data ngo ariko nawe ararose ibyayagira biwabo ngo data bukwe mama yarahagajaye Sururu mama waragogoye mu guteka mama ndasagutagura ngo ubona mama ndani bani ngo arani bani bakubera rusigaye mu wenyine.
ni vyiza cane ni vyiza Yego. cane je ngira ngo mutera badushirako kugira ngo abariko baratwumviriza canke bariko baraturaba bamenye ako kazehe turiko turavuga babanze biha igicapo Yego, c'ingene ca. gashobora kuba kameze kandi mudushirira nako ugasanga ngo agafuni mama kataye data bukwe niko kimvye mama igishimaho yego yego byinshi baravuga ibintu murashaka kudushirako none akazehe nka kamwe kugira Kamwe. twumvirize ngene kameze canke bubiri canke bubiri nta kibazo Yego. reka dutangure rero yego mwaramutse neza kamwiza wanje Ego. mwaramutse neza nyakugira inka Ego. ahiwanyu Ego. ahiwanyu Ego. yo mwaje muvama Ego. muri vyura Ego. gira imana mana ubugingo Ego. gira iyuja Ego. niyuva Ego. kamwiza wanje Ego. yego yego Ego. yego mama Ego. yego ma Ego. gira inshuti Ego. gira abagenzi Ego. mubandanye ni basha vyiza kubandanya ni vyiza ni sawa mbega ko mbona hariho umwe atera undi akitabira akazehe ntigashobora kugira umuntu umwe oya ndikaryoha nikoryoha ntivyokunda ni mpaka abantu babiri mwaka arashobora kugira batatu bane rero turashitse aho ngiye kumuraba yibarutse ego ngira ndamukeze kweri ko yarayasinze imana cane gose mwaramutse neza gamwiza wanje Ego. urakize Ego. uragakira Ego. simba imanga Ego. mani cane Ego. gamwiza wanje Ego. yego yego Ego. yego ma Ego. simba imanga Ego. mani cane Ego. kirarusizi Ego. twarusimvye Ego. gamwiza wanje Ego. yego yego Ego. yego ma Ego. vyarabeshe Ego. uzompe kamwe Ego. gamwiza wanje Ego. yego yego Ego. yego ma Ego. kiragatwengo Ego. kabakeba Ego. kiragafuni Ego. ko mu mutwenzi Ego. gamwiza wanje Ego. yego yego Ego. yego ma Ego. simba imanga Ego. mani cane Ego. gamwiza wanje Ego. yego mama Ego. yego ma wow kandi nako nako na ishaza nako 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 kusenya nako kuvoma nako guteka yego nako kwigisha ibibondo kw'imico kama y'abarundi yego yego nako iterambere ry'igihugu yego nako kwibuka aho twavuye nako kwibuka aho tugeze uyu munsi nako gusenya nako gushinga nako iterambere nako amashirahamwe yego birateye igomwe cane biraryoshe cyane aho rero ishaza aba ariko ashatse kuvuga iki aba yaryohewe aba ariko akwishyura aryohewe ishaza abari murare ibuzuye yego ishaza urumva akazehe bakaririmba misi yose iyo hari ibintu biryoshe Biryoshe. bakeza umuntu yagize umunsi mukuru bihimbaye yibarutse harya je wagize nkaho n'ubugeni bagira diplome she barantuma ko kaja kubaririmba yego iyo diplome yawe urayigumya ntizoguce mu mwanya w'indoki aho naboje bitabira gute yego kandi niyo baramutse jewe nk'ubu urabona ubahaye abatwa ko bazogira ubugeni bagomba babandike ubu bazoca abantu miranje ngenda ndabaterami yego none ibi vy'akazehe mwatanguye kubigira haciye nk'imyaka ingahe jewe nabitanguye imyaka nk'igihe inoweli ije bakantuma ko nkagenda ngakeza bikira mariya ya saha yezu avutse yego nkacanye nkabo nimwaramutse neza ga mariya mawe mwaramutse neza ga nyakugira inka uragakira simba imanga mani cane kirarusizi warusimvye giriyuja niyuva gira yezu na yozefu ga mwiza wanje yego 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 mama yego ma none mumaze nk'imyaka ingahe umuntu agereranije
uyu naciye ndabimwigisha yari akiri muto mumaze nk'imyaka ingahe twumve yuko natwe twovyiga tugashobora kubimenya tubikora canke tuvuga mubikora irarenga imyaka 15 irashitse none mwaravyize canke n'ibintu mwaturanye nabyigijwe n'uyu kubera ari uwo hambere jewe vyaje mu maraso Urahura rero. nakuze ndavyumva uvyumva kuri bande kuri basogokuru ego none kubera iki tugerageje kuraba nko muri no myaka ata abantu bakigira akazehe akayazwe biva kuki sinzi igituma ni ni kakaranga kubera nyene ubona ubu hari imico mishasha y'abantu bubu ego naho twe duhora tugenda gukeza Bikira Mariya mw'isengero hariho umupatiri yitwa Odasi Nzopfa barushe Odasi uvuga uwo mupatiri ni umuntu azobereye mu bintu nyene vyo hambere ni umuhumure kwanza n'umutama amenyereye ibintu vy'abakera vyo gukeza umuvyeyi vyo gukeza nk'umuntu nyene yagize umunsi mukuru niwe yakunda kudutumako misi yose Yezu yavutse twama twagiye ego nabukeye tukaja gukeza Bikira Mariya nyene yaraye amuronse nahajya nyene bavuga ngo hajya naje no kubunani kwanza twahora tugenda bama badutumye ko je n'uyu nyene ego hamwe nyene tugenda gukeza umuvyeyi ubu Bikira Mariya naramwigishije ntasanga turahuza ego tuba tugenda no Nk'umwana kukagirira w'umuvyeyi. kugendana kw'ikomine haramutse nk'ibintu nje duhora tujana nyene nyamba bigenze neza nyene bikadukundira twese turi babiri none nk'ubu tugerageje kuraba mubona aka kazehe hariho nk'ikintu gishobora kuba kamaze kubazanira mu buzima kakabafasha kugwiza umwimbu nimba ari ubushiruka bute canke abantu bakabahemba ibintu mwakoze cyane gose muramuja mu biteramo hari igihe baduha yororo we kera mu gihe ruki bugendana bari baduhaye ivyivugo bine civugo ca mbere amagara meza ukubaho neza indero y'akanovera urumva ico cose ukivuze wacuvuga n'insiguro yacu ego bo hanyuma hakaba ukungana kw'ibitsina ugacuvuga n'insiguro yacu ukugabanya ubusumbasumbane hagati y'abantu wacushira ku nyigisho insiguro yacu bashaka ndabacishirize ko mwumve mwaramutse neza ga mwiza wanje mwaramutse neza ga nyakugira inka ahiwanyu no mwaje muvama muri vyura gira imana mana ubugingo gira iyuja niyuva gira inshuti gira abiwanyu gira irembo ritaha umugabo yego mama yego ma urakize nyagukira ga mwiza wanje kuvyo vyavugo rero magara meza kubaho neza ga mwiza wanje indero nziza ya kanovera ga mwiza wanje yego ma ukungana kw'ibitsina ga mwiza wanje yaba umuhungu yaba umukobwa imbere y'amategeko mama urangana yego ma kugabanya ubusumbasumbane hagati mama y'abantu yaba umukuru mama yaba n'umuto turi bamwe yego hama rero bijanye ukuntu nyene twakinye bikagenda neza je nko muhira naramutse mvise nk'urubanza hari igihe tugenda nko kukagirira nko kw'ikomine haramutse nk'ibintu bakaduha nk'umuganda w'amasabune bakaduha n'amasahani je nka jewe amasahani nkoresha urubanza nayo twaronse nyene tugiye kugira kukazehe nyene bugendana ndabona ico bishobora kutwungura mbega umuntu agiye kuraba turatubibona kumbonesha kure bariko barabishirako nko ku radio nkuru y'igihugu ku radio na televiziyo nkuru y'igihugu tubona yuko abantu bagira akazehe kenshi ari abantu b'abakenyezi mbega akazehe karashobora kugira abashinga nahe bavyemeye nkaho duheruka aho bazana igiteramo bugendana nari nafundishije umuntu w'umugabo anyitabira gabo naho yitabira naho yanyitabira ntiyitabira neza nk'uyu mbwa nari nabimufundishije imico ntibuza yuko abagabo bashobora ahubwo je nonezerwa mvuye nsiga
mugwaruka bwose rw'abahungu n'abigi Okay, byiza cyane. ni vyiza cyane. Hama akazehe mu mico nyene n'akaranga bijana bakavuga bicaye bahagaze bariko barahoberana. bahagaze muba muhagaze canke no muba mwicaye Byose birakunda. kuba umeze ntaco birakunda. Yego. Yego. Muri komine Bugendana hariya muva canke aho mugendera mu kibano mubona akazehe kagwiriye. Karagwiriye n'abantu benshi bagakora canke nimwe mwenyene. Oya nukuri gusa ndashaka kubyigisha ugwaruka ukaca umenga bashaka kwidararira muri bijya by'ugwaruka bw'ubu je ndakeneye nshaka nzobasige mwirage muga nzobagondoza Yego. kandi ngiye ugenda nemari bajya bose bambonye baca barandomera ngo baca bavuga ngo nindabagirira ngo bijya muhamubwira mwisengero kandi bakaryoherwa. Ego. Abarundi turafise kumbe no vuga ingeso yuko umenga turi abantu bashaka kuboneka kumenga turitonda cyane mu kibano. Iyo umuntu bawutse akavugira hejuru mu bumenga kumbure yataye umuco. Ikibano kibakira gute nawe bavuga ati uriya munyokuru kumbure nuko aba yasomye utuntu bijyana ntiyo bikaba atasomye utuntu. Aya nukuri barabishima. Kuko niyo aho baramukanya imanza zose z'ubugeni. Jewe nca ngenda basha abantu mako nkaja kubaririmbira indirimbo z'ubugeni. Yego. Nkababwira ngo gendera ibanga bageni mwese muhawe gendera libangire ingata bageni mwese muhawe gendera ibanga. None akazehe gatandukanye he no kuririmba no kuvyina bisanzwe. Biri kubiri. Kuririmba biri ukwavyo kazehe bikaruka. None nk'ubu jewe ngiye nko mu bugeni nkaca ntangura ati kakana mawe kure karaje mba ndiko ndagira akazehe canke mba ndiko ndavyina. Mba ndiko ndaririmba. Muri kuravyina. Mba ndiko ndavyina. Sindiko ndabona neza rero itandukaniriza nuko kuntu muza muritabirana canke kuko baca bitabira ari beshi. Baca bitabira ari beshi. Bo ejo bundi haragize ubugeni umutwa yitwa Boniface azanye umugore yitwa Fides. Yego. Rero barantumira je nyene ndagenda ndabashira yakaririmbo ko kubanezera. Ndabaririmbira ni nawe we Boniface umbirizi ico ngutegereje ayo maguru yawe sayo kumukubita imigere ayo maboko yawe sayo kumukubita amakove akanyamuneza kuzuye imitima yanyu babiri haguruka Boniface haguruka muhoberane haguruka Fidesi muramukanye haba mu biganza byanyu mwese akanyamuneza kuzuye imitima yanyu babiri nawe we Fidesi umvira ico ngutegereje uwo munwa wawe si uwo kumutuka mbesire ayo maso yawe sayo kumuraba igitsure akanyamuneza kuzuye imitima yanyu babiri bakaryoha. Wego vema. je numva ari ibintu byinshi Biraryoshe cyane ariko nyoko ngaraje kumviriza akazehe karagoye kugakora mu gihe udafise n'impano yo kwandika amajambo karagoye ko gakora utazi kwandika. Karagoye nyene. None nk'utu tuzehe ni mwebwe mwatwendikiye mugira muraturirimba canke n'indirimbo mwumvise ahandi hantu. Jewe sinandika ivyo ndiko ndavuga ni Imana ibinkura mu mutwe. Mugabo biva muri wewe si indirimbo wumvise ahandi hantu. Bivanye nuko nivyo mbona. Yego. Yego. Wowe indirimbo nyene urazikorera ubwo buzehe urabwikorera. Si indirimbo ba wumvise ahantu tereka ndayisubira. Oya ntana hamwe ndigera ndavyumva. Kandi urumva kafise ufise n'ubuhinga ntunazandika ku rupapuro uzandika mu mutwe. Yego sanzwe ari asanzwe aturongoye mu mugwi w'intambo. Ibyo tugenda gutamba tubyinira nyine imisi mikuru yo mu mugambwe. Kwanza aho hantu kuwo gacimbiri kacu niwe adutwara niwe afonta izo tuza kubyinira ku ikomi. Ego. Musanzwe tumwita umufona miziki wa. None nyene wewe tukiri kuri wewe yavuze ko benshi usanga kumbura atamwegera ngo abigishe we niki cyatumye umva wamwegera ngo akwigishe. Cina mwegereye kubera twari dusanganywe mu mugwi w'intambo. Hanyuma rero uwo mu saseredota dutuma ko utuzogende wikeza Bikira Mariya kavuga ati nabazi utuyego n'utuzehe titumwe twabakera muzoze uyu rero turiko turategura utuntu nyene batambira
Bikira Mariya ugasanga nyine bagira gutyo nyine abafasoni bitonze mu isengero ku karutari bakaduha umwanya hajya hageze ko baririmba Imana ininahazwe rero uyu ati je na ubimenya muraza ndabibize tugatonda tura abagore benshi bakitabira bose birabacura ko bahuza mu kukitabira je nca ndatomboza nsanga turahujije mu kukitabira yakagera hose ntagwaye nije twama tugakorana yego birabacura no kuvuga ko byace bibananira byarabananiye kwitabira nabonye ko ari mu ubuhinga ibihe wari kuravuga ngo meni yari ishaza umva wahera ku kajwi ko hejuru ugahereza hasi karanze karabangiye bagakora karabangiye ishaza umva kajwi hejuru ugahereza ko kari hasi birimo ubuhinga bwinshi kantu karabangiye gushira kugeje twaciye duhuza je muga murumva ko nogashobora ishaza ishaza niyo kuri yo muhamano abadamu bo hambere ibyo bakora nakugusenya nakuguseka nakukurima nakukwigisha nakukwigisha imico kama y'abarundi yego nakuguseka nakukurima nakiterambere ry'igihugu nakw'amashyirahamwe urumva ushaka umera nk'unizijwe yego kuko urumva ubundi yoca avuga ati ishaza abanza ukaruka mugacugaruka n'ubuhinga bukomeye cyane urashobora kugira igisida mu muhogo ubigize nabi yego muga turiko turaraba ko kuduza ngo niko kabyoshe turiko turaraba rengene biryoshe biraryoshe n'ukuri mugabo tukabona yuko nabantu bake bariko barabikora muri no minsi ntabwo bamufise yuko tuduhava dusanga byarazimanganye mu myaka iri imbere tugiye kubibigisha ivyo byo ugiye kubiraba nk'imico ndangakaranga y'abafasoni buhambere hariho umuntu yibarutse umwana mugahura ayoberwa ingena gukeza akaza ngwego ngo ni byiza ngo ndabona yuko ngo mwibarutse mugabo jewe kubera uyu nakunze kumwegera keshi nkaza ndumva ingene keza abavyeyi je sinshobora kuyoberwa amazina yo gukeza umuvyeyi duhuye yaronse akayoye ari nk'umuntu nyene atagayana hariho umuntu ukejeje atitabira n'uwundi acaza aritabira ukagumubwira yitabira byose ubu yarabinyigije je nzi ibintu byinshi bitabira jewe rero nagomba ndababwire hajya mu gisagara ca Bugendana niho nahereye bumva barantuma ko igihe babyaye bagomba guhekereza bene musanteri igihe yahekereza n'ukuri naragiye ukamushiriraho Bugendana numva nari ngiye kumuraba yibarutse nsanga ba nyina baje bagomba bahekereze yo birakwiryohera yego ni ibintu biryoshye cyane none nta kintu mufise mwosaba nk'ubutegetsi canke nk'ubushikiranganje bujejwe imico n'akaranga bwoshobora gukora kugira ngo akazehe canke akayazwe nko mubivuga bishobore kubandanya bitera imbere ejo canke yejo ntituzohave dusanga byazimanganye co dusaba twasaba yuko n'ukuri boduha nk'ibintu ngurukana bumenyi bw'ivyo turiko turagira n'abandi bakazoyibonera hari habo bizoryohera cyane kuko twebwe urabona tutera tugenda tumaze gupfaho ko baraka bibaye agahombanya twasaba yuko boduha nk'ubuhinga ngurukana bumenyi ibyo tugira ntibihere ngaho muri twebwe bikaza biragenda mu vyuma kure bose bakayibona tukavuga ati reka natwe tubikurikirane turabona ko biryoshe canke tuvyigisha urwaruka rwacu yego cane yego biraryoshe nibaza ko uvuga akayazwe iyo bavuga ngo ntawe yamara ntawe yamara ndagenda bashimire cyane gose rero kubona mwashoboye kuza kudusabikaniriza ubwo buhinga tubona ko ari ubuhinga kubera nta bantu benshi babishoboye yego mwakoze cyane gose kutwitaba no hanyuma nitwabahamagara twizera ko muzotwitaba yego nyakuba yego muzodufashe vraiment ntibihere ngaha yego
Ego ndashimiye na Siriake yamfashije kuremesha iki kiganiro. Urakoze Reno, nashimye cyane naryohewe. Nuko rero bakunzi b'ibiganiro bya Kazoza FM, iki kiganiro cuno munsi niho tugisozereye. Nagira ngo ndabashimire cyane gose kubona mwashoboye kugikurikirana. Ndabibutse yuko kandi gifashwe mu mugongo nishira hamwe PASAC nayo ikabifashwe mu mugongo nishira hamwe igihugu bya Buraya hamwe na Africalia. Niyo nkeza Jean Reno ndakiremesheje, ndabashimiye cyane gose, mubandanye mugwiza umwimbo aho muri hose naho ubutaha.